Ewana nkuko titre ya video bivuga karibu muri Serbe. Gana ndabaye karibu muri Serbe mwibuke yuko atari je ntanga visa. Sije ntanga visa Rastaman kandi papa wanje nakora muri ambassade nta mu politician umwe bazinanye nta connection nimwe afite muri immigration. Ndabahaye karibu gusa ku bantu bazoshika nta zinzira baciyemo narabonye barapostinze ngo sigiwe ngo buguruye. Mugabe ikibazo nuko batigeze bababwira ingene muzoza. Benshi mumaze iminsi munyandikira. Ngo mani ngo nabonye ngo buguruye ngo nabonye buguruye. Rastaman buguruye mugabe ntibakubwiye ingene uzoza. Iyi video ndayikoze kora abantu benshi bibaza yuko mfise umutima mubi. Ngo nakeneye yuko bava mu Burundi. Ngo nakeneye yuko ngo baza muri Serbia, ngo nakeneye yuko baji Buraya. Je nta mutima mubi mfise kuko nubundi naho no gufasha kushika ngaha sigenda kurihira itike. Sigenda kurihira visa, sigenzo gutunga so na mpamvu nimwe yo kukwima information ndayifise. So karibu mugabo sigenzo bazana Rastaman. Sigenzo bazana mugabo karibu abimana izofasha bagashika ngaha bora ameze bien. Ameze fresh wana nk'ubu nicare muri park ni dimanche sinakoze ndi home poje muri park imbere yanje rero parking akaduka kanje kari haje ameze fresh bro amaze ngahe imyaka itatu ndibaza nabahezagiwe ndaronka udupapuro dupepa ndafise impapuro ngaha imana ishimwe alhamdulillah mugabo ewana abantu muba munyandikira kweri nta mutima mubi mfise. Nta mutima mubi mfise nuko gusa ntabizi je bigenza ngaha nta visa basaba ntayo basaba nta visa basaba ngaha twaje free visa muravyibuka cyagiye mwadutwenga utugiye mu ishamba kiragiye niho twaje kandi twagumye ngaha mara dutwenze bo muri mu Burundi muri ko muratu mana Abarundi turagoye Rastaman Abarundi turagoye bro niyo opportunity giye kuboneka harabandi bazoyigaya harabazobigaya babone yuko mengo ni nonsense bullshit baze gusura guca ubwenge babonye bagenzi babo batangiye gutera imbere bantu rose opportunity yifate bro wumvise ngo muri Kenya barakiniye abakozi genda bro nubundi uri gukora iki mu Burundi nta kimwe uri kurakora bro wice kuri gara uri kunywa amafege kwibarabara kabotike ukazembure uri kunywa ibiyeri nta kazi ufise bakubwira akazi kari muri Kenya akazi kari Dubai uri kurabyanga ngurindire ngo kuja muri Canada Amerika yaranugaye Canada sinzi ko nabone mengo Kenzo mugenzi wanje kuri TikTok nabone mengo yarambwiye ko yugaye Canada ibitu birefu murashaka kuba muri ko muri baza ngo kweri kuri kuvuga kuri Serbia uyivuga ko nkande ni kubera jewe nije murundi wa mbere kuri TikTok afise bajyani yemerera ni jewe basi mu Barundi ba mbere bakurikiranwa kuri TikTok aba muri Serbia digo kweri ni jewe niyo mpamvu ndiko ndabivuga ko byo muri Serbia so uronse opportunity bro wifata man wifata kuko teza kumenya yuko hano hose uri uteza kwama wadugije ukuboko bakubone because you never know ushobora kugwa kwishanze utari witeze bro naje sinarinzi ko nzoba uko mbayeho bunyene muri Serbia iyo mbikijuju hamera nk'abandi ba petit bose bagaye iyo opportunity sinari kuba mbayeho gute uravyumva Rastaman je no petit wo mu Ngagara Rastaman azi gufata opportunity je narabaye mu Buganda narabaye mu Rwanda narabaye mu Burundi undi muri Serbia bro opportunity hano hose iri je ndayisezisa avuga ngo sezisa mu Gifaransa mina ichukua because you don't know Abarundi dufingesho yo kugaya ubuzi dufingesho yo kugaya ibintu tutarabona bro wewe mu mutwe wawe uri locked in waze yuko muri Canada ariho honyene ho kuba bro rabizi fresh Rastaman naba bro nk'uyu abandi BJ bro mandiko nkorahe mfise akazi hega Rastaman mandiko nkorahe bro honyene bro kumenya yuko kuja mu kindi gihugu bituma uca ubwenge iyi YouTube channel ni yiwanje uravyumva amara yinjiza ku kwezi bro ushobora kubuta yinjiza amara YouTube yinjiza ku kwezi nicaye muhira jewe ndiko ndapostinga tuntu twiwanje mu mablog amara ninjiza kuri YouTube ushobora kubuta yakorana no ku kwezi kandi ukora mu biro Rastaman abantu muri kumuraraba iyi video ndazi muri mwebwe ni harimo bamwe binjiza amafaranga mugabo harimo nk'abantu nk'amwe mutinjiza no miliyoni ku kwezi muri kuri 300 ukora misi yose dilende yose o dimanche mugabo ntushobora guca ubwenge mu gihe utari kurabuja bro mu gihe urosi inzira iri legal ugati muri Kenya turakeneye abakozi mwihinguriro rya gikawa sijuwi turakeneye abakozi baza gukora mu bintu bya transport sijuwi tubirefu genda bro genda ukorera Rastaman
kwicara kwirigara mu ngagara bro, kwicara kwibarabara kazembure nawe bizogushikana bro. Imyaka iranyaruka bro, imyaka irihuta Rastaman. Imyaka nk'ubu je mperuka mfise nk'ubu nibuka nk'igifise 20 au bro, mfise 25 au ushobora kubona nk'ukumengo ndi mujene koranywa amata menshi canke kubera nta sport ngira muri iyi minsi mugabo amata imisosi urabona freshere mfise sizo umuntu afise 20 sizo umuntu afise mwaba nganze ngo ndiko ndishima bake ni blague je nuko nimereye tundakunda gutera inkuru mugabo urumva Rastaman mperuka mfise 20 abo ndi muri 25 bro ukugusa bro imyaka ibiheze Rastaman so nukuvuga yuko imyaka nishobora kukurindira ngo banze ngo witegure ngo hama ngo ibandanye bush imyaka iguma igenda bro so mu gihe ugoswe bro mu gihe ugoswe ni fye urabura Rasta urabura cyundi ngaha muri Serbia nukuvuga jewe opportunity yose mbonye aho no ibona hose bro nimba ari gutora yarara ukampa inoti yanje ijara ndarishitura faster bro nimba umbwiye ati ingukora ikiyede umpa amafaranga nyanje ndayatora azungu baguma banda bazi ko mupeti yasaze ni kazi mamba tumwe byo ndiko ndavuga urumva Rastaman so kuvuga baguhamagaye uzu utori yarara ati ngukore akazi kwikamyo gaposha kwikamyo uzatwara yarara tori yarara bro tori yarara ngaho umwanya wose ukoze isaha yose ukoze barayiguhembera bro si bimwe bya iboro usanzwe wumva uri BJ uri kuri bata uravyumva uri kuri bata uragiye ntuza amahero za kwinjiza uwo munsi uragiye urakoze sindiko ndagaye abantu bakorera mu Burundi mugandi ndiko ndakwereka difference hari kuvuga uragiye ku job muri ville urafashe imoto yawe urafashe bus urafashe taxi uragiye ntubuze amahero za kwinjiza mugabo mu bindi bihugu bogare ukoze ku isaha harama yari garanti utegeza kwinjiza nico ciza cyaho ukacubwira ishansi yo kuvuga mu gihe umaze kumenya umubare winjiza amahera umubare w'amafaranga winjiza ku munsi bituma vyoroha kumenya ukuntu planifia uvuga ati kuvuga donc c'est 500 euros par exemple mu myaka 2 nzo wamfisaya ndashobora gukora iki mu Burundi ndashobora gukora ikana uragira plan mugani cyo kimwe no umuntu atonda agiye araranguye ibirato vyiwe cyangwa araranguye itomati ziwe cyangwa araranguye amatelefone Dubai ntabaza bakiriya za kuronka uwo munsi so nashobora kugira ama plan avuga ati maybe ni naronka no suko bikora bro so kuvuga izo mindset ziwanyu mwishizemo cyo kwiyumvira yuko igihugu cyo kujamwa ari muri Amerika gusa sijuwi Canada sijuwi ngo Belgique sijuwi bro aho ugiye hose bro aho ugiye hose reko ndavuga no muje manje ari muri Dubai bro ariko arambwira ati man nkigishika ngaha natwe ku giving up natwe kubiheba namana n'ubihevye ugasura mu Burundi ubukunga aho ri Dubai nyimba kwa nizo miliyoni 2 cyangwa miliyoni n'inusu mu Burundi woyakura he mugiye wimberere kandi man kindi kintu abarundi kuntu sinzi like sikaza mufisi uri Dubai amahera yose baba winjiza nukuvuga urafite chance yo kwinjiza ayo mafaranga ukabangana kose kugira na chance yo gutaha ushitse muri ibi bihugu bro Belgique ugishitse muri Serbia ushitse muri Allemagne bro nibaze ngo uzoshika ngo ukore ngo haba ngo aho wimviriye gutaha ngo ucita impapuro bro honye kugira uzironke bro muri ibi bihugu ushaka kurindira n'imyaka 8 rasa harabo bikunda bakazironka mu mwaka mu kwezi kumwe hari nabandi bamara n'imyaka 10 hari nabandi bantu baje mu manonant kombe nubata amapuro bafise bro bari hanze bro baraho nyene tu abayeho buri munsi nguri nka Dubai simvuze ngo aho kuja aho nyene ngo ni Dubai mugambuze urose nka chance ka Dubai harimo ama avantage n'amanyene n'izindi ngorane ucamwe mugabo imvira urashaka gukora ugataha cyo kimeno ngaha bro cyondi ngaha ndamaze imyaka 3 ndafise impapuro mugabo sindataha swa ngo byansigene ko na cyangwa ikindi je gusituna aravyumvira gutaha mugabo yimvire nk'umuntu brother afise paper bro amaze nk'imyaka 5 atabona famille bro ubyumva gute ni so mukure mu mutwe Rastaman mwikure mu goboro bw'iwandi bwo kugaya ubuntu bwo kugaya ama opportunity ngo sigiwe ngo je ngo ndumwana ngo naje ngo diploma ngo naje diploma janye bariko bajizingamwe amasambusa Rastaman ku mabarabara diploma yawe ujya kugura isambusa bakakuzingira muri diploma y'umuniga bro ucunguruka muri ville n'igirato kikaguhengamira ko Rasta ngo kurarondera nka majob ngo sigiwe kugena ngo uri kuri apply ngo je kuba ngo mu secrétaire hano ngo baguhembe ngo 250,000 ngo ku kwezi 250,000 bro imagine 250,000 waragaye opportunity hari nk'umuntu yagusinyaye ngo tugende nko mu Buganda cyane tugende hehe muri Kenya turabukundu dupiganisha ubuzima wowe aho tu ubwenge bwawe buri locked ku kintu kimwe ngo naranse diplome ngo bazompa akazi ngo nzoba umuganga sije bitubire ni vyiza bro ntago ndiko ndabuza umuntu ngo
abantu ngo nibige mugabo urashobora kuba uri smart cyangwa uzi ubwenge bwo mu ishuri teze no kubuzi n'ubwenge bwo mu buzima busanzwe bro. Abajama benshi usanga afite diplome mugabo gasanga bro ni injebe rasta, ni injebe nahagiye ku kazi yagiye gukora ahana akorera ntazi n'ingene barondera promotion, ntazi gukora cyane impression mu boss bro amwongere grade, ugasanga uraho uri umusecrétaire umaze imyaka 10 uri umusecrétaire ahantu bro, kandi uzi ibintu byose bikorera ku kazi, ufise ubwenge ntuzi n'ingene bashobora gukora bagahindura poste bro, uraho turi injebe warabaye umusecrétaire wumva urenze gose rastaman. Ukora muri limitere uri urita abamapere y'abantu baborewe, abantu bagutelefona sijuye badafite bagira bakubwira kakumena umutwe urabyumva rastaman. Ngende bukakera tukikiga muri secondaire twara telefona muri Leo nyuma ari he nyuma ari muri Econet tuko turacokoza baje baca amaboko mahapere tukaba ugasanga turagoze nk'amayinite ya desa bagira ngo tube turabacokoza bro, umuntu akakwitaba ugatanga kumubwira nonsense urabyumva. Ubwo buzi bwose tugana ngo nubuzi bubi mugabo always mu buzima bumenya sindige nawe vuga mu kirundi sometimes kirancika mugabo umenya kuja ku yindi ntambwe wamufise inyota yo kuja ku ntambwe ikurikira rastaman, amufise inyota yo kuvuga ati yego nivyo ndiko mpembwa 5 mugani gute no hembo miliyoni rastaman uravyumva. Jebo ndiko ndababwira swango je ngo nzi ubwenge bwinshi bro, je ndi ninjebe rasta mugabo ubuzima bro bwarankubise left right and center, ndazi ibintu bimwe naho mfite imyaka 25 ndazi ibintu bimwe nk'abantu mu setrani mutazi bro, abantu mu setrani sek meme na 40 bro. Ushobora kuba wibaza yuko kubona warabonye intambara ngo yo mu Burundi ngo warabonye intambara ngo uzi ngo vyinshi gusumba abandi bantu no, experience z'abantu ziratandukanye. Ni nkuko je byo ndiko ndavuga hari nk'undi mu peti yari kararaba nk'iyi video cyangwa ndi muregra azi n'ibisumbi byo ndiko ndavuga cyo mugabo icyo ndamusumvye nuko je ndiko ndabisangiza abandi we wahoze cyangwa araza kubivuga muri commentaire. So ku bantu bakeneye kuza rero muri Serbie nabuze amajambo menshi mbabare mwe, ku bantu bakeneye kuza muri Serbie karibu cyane. Je ushite muri Serbie uzonyandikire, nitwa Daddy Wizi kuri TikTok, nyandikire ubuzi ndaza aho buri bw'igifaransa bw'icyongereza amashantier ntanakime nazi nga muri Serbie. Ukeneye akazi waramaze gushika ngaha uzondondera, ukeneye mu avoka uzondondera, ukeneye sijui kila kitu cyose ushaka muri Serbie byose ndabizi vraiment igenda hamaze sigitoye. Mugabo mugiye utarashika ngaha vraiment ndagusabye ntunyandikire message kuko sinzi ngene barondera visa navyonze jewe naje tabiza basaba. Mugiye utarashika vraiment uranyikausha kidogo, uranyikausha mugiye utarashika kubera nzabasanga nakubwiye nabi. Uko maze kwivuga inshuro nyinshi kuri TikTok ati nimunyandikire mumbaza ati bashika gute ngaha muri Serbie ntavyonzi bro, ntavyonzi jewe nashise ngaha batasaba visa. Ureko batangiye gusaba visa baramaze no gupostinga ngo bakeneye abakozi 100 urabyumva, ntibigeze babaha link yo kwa applyinga kwayo ma job mbwa mukeneje ari genda yibarondera sinzi yo bayikura man, kandi si umutima mubi nuko atavyonzi mugabo mu gihe uri ngaha muri Serbie sigaye windeke amahera nzo gusaba kugufasha gusa. Ndakeneye kubona abarundi bari ngaha turi benshi turi ngaha boro turabarundi bakeye nuko gusa tunyene nkunda kubura umwanya mandi coding ama video uyu mwanya muremure ndaberekeye muri Serbie ngene hasa nibikini bikinegeze gukora video ndiko ndereka abantu muri Serbie downtown. Ngayo video nayikoze mu cyongereza hama ni yaronka ama views nkuko byari bikwiye cyo ndayifuta. Mugabo mukeneye part 2 ndabereke muri Serbie ngene hameze, ndabereke routine mvyutse mu gatondo nuriye kebo ngiye ku kazi ntashe ngiye gusuma kila kitu nzobebereka. Mugabo nyereke muri commentaire ko mukeneye part 2 hama iyi video ndayikoze kugira ngo na informe tu abantu ntago ndiko ndishima ku muntu numwe je ndi umwana mwiza simvurugana abanzi baranzi kuri TikTok nari nkeneye to gusa kubaha information. Murakoze cyane ndabakunda baravye video nibagire kugira like, subscribe na commentaire na share. Fresh share turi kumwe.